Regidezo barabizi yuko afite devoir à domicile ibyo kuma avuga ngo dufite 150 miliyari kuri konti namba baraje byanse kuyubaka basigenda ufate amazi yatanganyika uyatrete uyashire mu macupa uyatwari Qatar naricyo ari byinshi bitwaye ibyo mu maprojet prioritaire dufise muri ministère ya finance ijeje économie numérique nuko twifuza guha accès à l'internet à 1000 écoles na 1000 centres de santé à travers le fonds de service universel. Le fonds de service universel na mafaranga umwe dufise ayarenga miliyari 10. Aya mafaranga nahandi ava. Amafaranga uko duhamagaye bacha bakata mu operateur yose kajira muri yo. Kujya kunukarira yiko iraba developer. C'est très dangereux. Kukuri hejuru gutya munsi akacahaza bose n'amabati ubu. Mu minsi mike na giti muzosubira kubona hajya hano. Kuje niko buyenzi zagiye ziraba. Kuko aka espace kose babonye ishambrete kugira ndonga amafaranga aka espace kose abonye uburohere twara twita ko ari mu giti rohere riko irahinduka mu buyenzi kuko usanga bagiye baramurusera bose bashaka kutwubaka utuntu two gupangisha bisigura ko dafise amakubaka ibi bizabiraho bibomoka arige naho nyine usanga ari twe twenyene baduhaye amahera kwi ugasanga ibyo bari bagiye ama etude muga mu kubishira mu ngiro ugasanga aho kugishiraho EPCR ya 9 ugasanga ushizeho 6 ugasanga isima baguhaye kuvanga ucyuvanga nabi naho no bana ya prévoyer ariyo exemple ngunda ko yo ndiko na discuta n'umuntu mu societe yubatse amabarabara ngaha menshi avuga ko bamugora ainsi de suite na cyenda mubwira nifata amabarabara yose hubatse entre 2007 na 2012 ndashobora kuyasita imwe zibiri zitatu n'amabarabara yose hubatse après 2012 ucyuya compara reka ndabaya aya mabarabara mufate Muyinga yubatswe niyo societe mufate Peuple Murundi yubatswe niyo pa Peuple Murundi Boulevard de l'Iprona niyo yubatse mufate Chaussée Prince Louis Gasore niyo yayubatse muke mufata nindi barabara yiga nibaza ko ari izo gushika uno munsi kugira ubone ikinogo muri izo barabara c'est très rare cufata rero Bucyonyori niwe nyene yubatse Bucyonyori muke muraba Muyinga Gitega niyo yayubatse muke muraba RN5 niyo yayubatse namubwiye ni genda wiyumvire icyabaye mu nyuma nuko namubwiye ni mu nyuma usanga waracitse umurundi c'est très simple kuko les faits zirerekana neza yuko c'est pas ubuhinga buze hariho quelque chose cyabaye rero no kuvuga rero naho noba nagize ivyigwa mugabo mukuza kubikora nkaca ndabikora uko tavyumvikanye abari wa problème donc hariho n'indi aspect ijanye no gukunda igihugu twebwe tuza kuraba ivyo bintu kuko ibyo bintu byose byarabaye reception byose byarabaye reception na kibi kitabaye reception tuko turaganira cyambwiye ati jya Muyinga ngo nitwari twashizemo kuri zo cyama makamyo nisha ni gute wombwiye barabariva ku mupaka ko tazocyama makamyo ko mu passage tazomubwira ngo reka kuhaca aho hantu ni nicyo gituma mwabonye ko Irene turajya atevye kuko bavuze ati iri barabara rizocamo imiduga ikomeye oliyo kugira 6 cm gira 9 cm ko zizoca rituma bakoresha rya Kigoma ni naho amafaranga ari yateguye ubwa mbere pour 45 km atasuye kandi gukwira kuko ils ont revu à la baisse ils étaient obligés ko bwati twasumissionye ari 6 mm mugabo tuje kubaka ari 9 mm reka tugabanye le nombre de kilomètres niko bakibagabanya ibirometero bica bisaka cyo tuzakondana amafaranga kubera yahuye n'abantu bamubwiye ati twifuza ibarabara rimeze gutya rizomara imyaka 30 ni muri yo sanse rero no mvuga ibi byabaye byo kubomoka cyangwa iki kenshi ni twebwe twenyene tuba tubifise mu ruhara ama école à régime d'internat abana badafise ibitabo ko mukujya twubaka inzu twavuze ko dutanguye intebe kugira twevite ama message yo muri WhatsApp ya misi yose imvukirane muterera abana bicaye hasi tugiye kuraba les besoins zose ça demandait 18 milliards muri budget ya 5017 milliards ce n'est même pas
1%. Tubasabye ati nimuduhe expression de besoin réellement kugira tubone ikibuze. Bazanye intebe zibuze tuzigwije na 70,000 18 milliards. Niko gufata ingingo ati 18 milliards katuzibaha abadeseye mukoresha intebe, ikibazo cy'intebe gihere. Ubu rero tujye mu byo kurokrita abigisha, ubukurikira tujye mu ibitabo mugabo murabe. Na mwaka numwe tudafise ibitabo bisohoka muri RPP. Le projet Samandari yatwara nta kindi yari igejwe, byari ibitabo gusa muri Banque Mondiale. Mugabo twama turiko turagura ibitabo misi yose. C'est à nous rero kuraba ngene dukoreshe amafaranga. Mwavuze cya complexe ya Brema, Brevepa iki cadre legal, nibaza yuko ico cyo kwigwa neza. Mugase nibaza ko ari cadre legal bazibira ko inzu igumari ya leta shaka mu cadre legal zitandukanye. Nibaza ko kitotera ingorane cyo kuri yo cadre legal. Ibibazo byabagijwe na Honorable Jean-Claude amakenga kuri collaboration entre le secteur privé na secteur public, ingene bakorana, ingene primaire itunganya itavuganye na secondaire nivugana na tertiaire. Nico gituma mubona ibi bya cadre de dialogue bijya kugira twe turavugana ibibazo nk'ivyo. Ndazi yuko Honorable Suguru asanzwe ari mu serukira CFCIB, nuko duhura le privé et le public kugira twe turavugana ibintu nk'ivyo. Nidukora ibintu nk'uko umenga turi abantu batatu mu gihugu mbwa tu constitue un tout, ama tumenye icyo dukora gifise impact gute kuwundi. Aho rero twacha dutegurira hamwe imigambi, nico gituma nka projet prête ibiri mu leta, ibiri mu bya laboratoire mugahika kiya bazoca ba les petits moyens entreprises 80 uburyo bazakompanye. Mugari bazakompanya à côté de ça il faut ko aba laboratoire certifié. Kuko ni nakora nk'iri chupa mugabo nashobora gushora ngo ndeze Tanzania naco mba ndiko ndakora. Iyo collaboration dufasha cha digitalisation et développement du capital humain, ça c'est incontournable. La révolution industrielle yadusize, la révolution yindi numérique yadusize. Ubu rero uravye murindi intelligence artificielle iriko aho rero nta shwa d'office. Mugabo la bonne nouvelle kuri ivyo nuko ari domaine ushaka kuyigisha atawundi muntu ukeneye. Kuko ari abana bataciye kwishura no munsi ba developer des applications, c'est à nous rero kudeza kuba compagnie. Dans son sens rero nagira mvuge nk'ubu mu maprojet prioritaire d'office muri ministère ya finance igeje économie numérique, nuko twifuza guha accès à l'internet à 1000 écoles na 1000 centres de santé à travers le fonds de service universel. Le fonds de service universel na mafaranga umunsi dufise ayarenga miliyardi 10. Aya mafaranga n'ahandi ava. Amafaranga uko duhamagaye baca bakata mu operateur yose kagera muri yo fond. Ça fait imyaka myinshi ihari, mugabo aya mafaranga akora ahantu agenda guteza imbere ibintu nk'ivyo. Ubwo rero twihaye hangiro yuko 1000 écoles tuziha antenne Starlink canke connexion ya BBS niki kugira idufashe kugira suivi ibikorwa biko birakorerwayo, mugabo tubona accès à l'internet. Cyo tugira ama pôle tout autour. Antenne iri ngaho n'abari autour baci baronka accès à la connexion. C'est une façon de subventionner. Kubitaro la même chose kugira zishoye gucommuniquer ainsi de suite. L'équipe yaragiyeho twatanguriye mu mashure no muri no mu centre de santé na mahopito. Mugani duhebe byakozwe kera turabi byakozwe twajya tubibandanyiriza kuko il faut pas ko twama turiko turubaka bya bindi kuko ariyo plus de 300 écoles déjà bari bamaze gutanga ama machine iki. Mugabo nitugarukira ngaho tuca turaba yuko n'ishure ridafise umuyaga nkuba turabe ko tuya nka kit solaire. Donc ivyo nibaza yuko nikugira abana bacu nibaze baratinya telefone. Ni benshi twiganye muri kaminuza batinyi machine gushika no munsi kubera iki yaragize retard. Aja tuvuga ngo bayiletre ari abayiletre numérique biriho ivyo imashini uko bayimuhaye umuhaye ni document ku mashini utamuhaye ga discours ku rupapuro ni yemera. Donc ibindi biraza kumugora. Or twavuze ibintu byo kugabanya nitwasitigezwa kuza turiko turakoresha amapaperasi uno munsi. Nibaza rero ko vyo dufasha rero abana bacu nibaze kuba kuko uno munsi ndamukuye ngaha yize naho yiba yayize Saint Esprit akigana amashure meza
mugashitse hari araba depayse ko asanga abana bari en avance en terme y'ivyo ni logique rero turimo kandi bobo ikiryosha abana barafata n'ingoga gusumba abantu bakuze ku bibazo byabagijwe na n'interano zabagijwe na nyeniteka yavuze ikintu cya capital politique kimwe cya capital politique la réflexion niyo twari mwatanguje ifo ko tuyibandanya twiyumvira igisagara capital politique ifise ishusho iyihe niyo point de départ au fait kuko tuvuga ati ishusho twifuza capital politique ni iyi ikituma yuko utaza gucaka kabarabara nkazazi nizo mwijabe imodoka zibidashobora kubisanya bica bimenya capital politique nifuza imeze gutya ifo ko yoba yose tuyishira hasi niyo tuko turavuga la planification urbaine rero n'ikintu cya schéma national d'aménagement territoire nishura honorable epipodi cyo yabagije ku mafaranga twaronse muri FOCAC ni 14 millions dollars niyo gouvernement chinois yemereye u Burundi nuko twumvikanye yuko 7 millions aza gufasha muri schéma d'aménagement territoire ni du permettre ko organiser igihugu kugira tumenye les zones agricoles nizihe naho tutaratangura kuharima umuntu amenye ko kizira kuja kuhashira ikintu durable menye les zones géologiques et minières nizihe menye les zones touristiques nizihe no fiske kuziro gishikira mu gitabo ngo ati iyi ni zone interdite kirazira yuko tuza kuhagira yo travail ko yakogwa ko barasavye bitandukanye biko kirakogwa muri best l'information yanyuma d'office nuko la partie chinoise isoza guforma abantu kugira twe exploiter d'abord ya mashema directeur yakozwe kera nayo nico tubita hanyuma cyo tubandaniriza kuko amashema directeur bashira muno munsi araba tout simplement les zones d'habitation na tena nagira l'intégration ivyo bintu byose tweko turavuga ico rero nibaza yuko kizoca gitanga inyishu kuri Gitega hama tuvuga ati Gitega niyo ikurikira ko twumvise ko buhumuza dufite devoir à domicile yuko tutunganya buhumuza ikagira amakartier ameze neza abava ibuhumuza mutire attention ibaze kutwubakira n'importe quoi ibe quartier référentiel bafume bubakinzo 200 ndiko naraba deuxième vice ko ndazi ko mubifise mu ruhara hari ni bahakore neza obuhani bajaniranye c'est le bon moment de planifier pour buhumuza twifuza ko mifoto kuko ona droit à l'erreur d'office dutangura à 0 dufume dushaho au moins 50 maisons aga quartier kujya kwa quartier oyiwa ya kera bayizi harimo amatara winjiye indani ya vetu ndibuka 2094 icyumba inzu wayiri ha 2000 francs par jour ya cyagi yari reference nukuvuga ko byaronse umuntu aravyiga neza ninjya yibuhumuza rero yoba quartier référentiel kuburyo umuntu ashitse amenya ati byose birakwiye amatara arahari amazi arahari connexion irahari security irahari byose amatwe Bujumbura twamaze kujya mu Kajagari turabenye turosfitira rero kuya dusuye kujya ku murongo cyamazi yatanganyika nyine tuyabyaza umusaruro Regide zorabizi yuko afite devoir à domicile ibi byo kumavuga ngo dufite 150 miliyari kuri konti nama baraje byanse kuyubaka basi genda ufate amazi yatanganyika uyatrete uyashire mu macupa uyatwari Qatar nanaicyo ari byinshi bitwaye ibyo nawe uvuga ati nafashe 10 miliyari que je dédie à cette activité izo mu permettre kuronka amadovize make agura ama compteur abandanye iyo kipa l'aspect social mugafise n'ahandi aza gukura amafaranga mugav byose biva kuki kuri planification à long terme umuntu wese ari mu kibanza sivuze ko ari deje wa Regidezo nanga ko abantu bakuru ibintu muri context umuntu agiye mu kibanza afise ubwoba ko ejo nahijya hijya zo kugwa shaka kumara iminsi 2 mugabo usige ukoze dukeyi dufise sanse hamunda zoza genda bandanirizaho nico gituma rero ubona kenshi mu barongozi benshi dufise kenshi ni du planifier à long terme avuga ati sinzi bizoshikejo mwatwe turi ku ma décret uzi kumanya baguhindura donc rero nivyo bisaba yuko tuba dufise une vision kuvyo turiko turakora tu peux pas immobiliser 150 milliards
hama tuvuge ko dufise amafaranga agumye kuri konti, ça n'a pas de sens. Abantu batoyi bafata bagashira akantu k'akayinite de transformation, ils n'ont pas les moyens. Mu minsi mike ugasanga bamaze gutunga, muka twese ko bimeze. Rero nariko ndavuga ko twogera ni reflexion ya twebwe twese rero kuri niveau yo hejuru. Niyo natanze example yo muri Burkina Faso, amazi bayakora kuri 100 km. Rero iki cyo bikibazo cyo kwigwa en profondeur kuri Gitega, bitanguriye kububahwa bashinga amateka basanzwe bahava, tutanguriye kuri honorable yahabuza yitwara kuko arayizi neza. Mugerageze kubaha igicapo kujya kuntu karera yiko iraba developer, c'est très dangereux. Kuko iri hejuru gutya munsi akacahaza bose n'amabati, ubu mu minsi mike nta giti muzosubira kubona hajya hano kujye niko buyenzi zagiye ziraba. Kuko aka espace kose babonye ishambrete kugira ndonga amafaranga, aka espace kose abonye uburohere twara twita ko ari mu giti, rohere riko irahinduka mu buyenzi. Kuko usanga bagiye mu rusera bose bashaka kutwubaka utuntu two gupangisha, bisigura ko tudafise ni planification. Or c'est un quartier qui était bien planifié. Ubu hari yageze ati ibijya byari bya kera tubibomore ubu twubake ameze neza. Ngijya INSS ifise 8 hectares, INSS ifise 8 hectares, harimo inzu zitaduha meme 300 millions annuellement. 8 hectares zirenga muri place stratégique nk'ijya, ni resource itabaho mu gisagara. Muga nk'ijya uyihaye mu privé ajya yo kubitamo ama logements sociaux n'ibintu byose bikaba bimeze neza. Mugabo kuba turi muri sanse y'ibya leta, reka twicaye turindire bizoze cyo. Rero bisaba ko tugira ivyigwa bimeze neza. Nako ndavuga nko kuri Gitega, nimba bakura pipeline ikava muri Libya ikamanuka izanye Gitoro, pipeline iduganya amazi yakwibujumbura niyo nanibwa kutuza kuri 200 km. Tout départ rero na nivyo turiko turiyumva icyo turiko turakora. Nibaza yuko kuri icyo mwavuze energy isuguma yo mazi nivyo turiko turavuga, bashireho hanyuma bashiremo iyaduza ya mazi abantu bose bayaronka. Ivyo byo cyabifasha cyane muri ibi bintu. Rero mugabo hariho ibyo turiko turakora de façon à court terme. Il projet PAEPA navuze imwe yo ku ya 90 millions, aho Banque mondiale yazanye 80, le gouvernement du Burundi shiramo à travers le budget twasizemo 15 milliards, na régie des ya citora 15 milliards irayazana. Le tout ça fait l'équivalent de $10 millions. Kuko bavuga ko tugira PPP, ndavuga ni kibazo gisanzwe gihari no munsi, nitworindira PPP ko izofata umwanya mwinshi cyane. Reka leta iyashiremo kuko dufise ikibazo, ni projet zotanga amazi menshi cyane, kandi twababwiye yuko banyarutsa l'unité de gestion yamaze kujaho bagira batangure kugira turonke indi ya kabiri basi turabiko twohema ibujumbura. Ça c'est le dans le court terme. Kuri Gitega les études de faisabilité zirahari, mugano kuraba ko ziri actualiser par rapport ivyo twifuza. Ko bavuga yuko tweje PAEPA ya mbere tuca tuja mu mugaho bashaka tugira PPP, nacyo gituma mubona bavuga ati tuliberaliza amazi kugira twabikoze ku matara. Muga amazi se yoyo aracyateye ikibazo, nitwoca dufata ibintu abane igihugu bakeneye ngo tubishire ku mu privé, birarisika kuca bitwara bidutera shock. Byo turiko turakora zayo n'amapiste ivyiko birakugwa dans le court terme. Hanyuma ku bibazo byabagijwe na honorable Vena, abafise imitahe ningene twohuza abafise imitahe n'abarimyi kugira havemo yo gap. Yatanze example bizanye na vendo banana, mbwa kauka ko atamakamyo tubona. Nari nzi kuza kuvuga yuko hajya tuzaba dusanga atari banane turiko turanwa ari ama produits chimiques biti, kuko tutabonye tutabonye ibitoke bateye. Mwibuke fungus kiza, fungus gingembre ko bazi yuko gingembre ifise ama vertu. Reka dufate ku kintu kimobiliza abantu tuyora amafaranga. Nari niko ndakora enquête ndi ku mupaka hariya mu Kayanza ku Kanyaru, utwara Hobert yambwiye ikintu kice gituma niyumvira. Nari umuntu akunda fungus, acarambwa ati mu bintu twinjiza rabale statistique na gingembre tuzana, na gingembre turima mu Burundi, ati murabe neza ko mutari ko murami pilipili.
et pourtant hano hose hari fungus murabona ivyo bamaze imisi batora n'ivyo rero vy'ibitoke c'est la même chose ijya ikora mu Kayanza ibitoke bateye bihi amakamyo abizana arihi n'ama produits chimiques kora baziko dukunda ugwagwa kuko ugwaga wiganiye wewe nyene ni gwiza kuko n'ama produits chimiques menshi bashizemo mugaraze kadujwe sur la psychologie y'aba bantu do profite nuko bigenda na kindi kintu mugabo sirema yazanye wa mugambi akatwereka nyene azokwagura les plantations abene giwa kabazana murabe nyongera uko yaje n'igituma ya dispatchage Brarudi yavuga ati batere sorgho blanc yakiba organiza kuva mu ma coopérative ikakibaha mu moniteur ikakibaha accès au financement mu ma microfinance ba créé bakaba accompagner wewe cyo yarazi ati ngabanye les importations les devises nkoresha ndazigabanye mugabo abantu barime ndabaha akazi ndekipere niyo modele tiko turakoresha muri ibi by'ibigori ko jengeneye amafaranga kugurisha ibigori à l'avance amafaranga ngangenda kugura bya bigori kuri hanyuma ngaca ndabimuha gaca l'industrie iyi ikora neza kandi sansubira kurekipera 2 fois kuko ndi mu actionnaire à 40%. L'État tout le monde actionnaire à 40%. Mon dividende charonga. En plus, ikiri kiduze ndazi ko obere ihembuka. Donc tugira une approche iri intégrée. Apana kugira kantu tout simplement arakantu kamwe. Nico na aho twovuga kuri ibi bya matière première. Tout dépend de la politique telle que définie par le ministère sectoriel. Ni itegerezwa gutanga inumbero ngene vyokogwa je ndiko muramba barindira ko numva byanse akana gafuru bitongira n'umwe muga murabona yuko kisoneye ni produit local ni fruit officiel politique yuko idashira mu isukari. Il a su maintenir les produits, a joué sur la qualité. Apana byo kuba ndagurisha tout simplement. Ibiro birafasha umuntu ari muri chaîne de valeur. Je nijo no vuga kugwiza amazi muri capital politique yaza ko twari twakivuze naho biri muri kino gitabo. Turaza kuverifya ko navuze ko étude de faisabilité sanzwe ihari. Turabe yuko byo babirimo twavyibagiye turaza kuvyongeramo kuko niyo ba capital politique atamazi ahari na sens bifise. Tucha tuvyongeramo étude de faisabilité mavuze sur le transport urbain à Gitega. L'intervention mwagize ni nziza cyane kuko twagiye kwiyumvira gutwara abantu mugatumiza aho tubacisha. Kuko haragerageje kujya ama otrako biranka ibintu byose biranka mugabo ni twagiye kuraba la cause tiko turabaza ngo abanyagitega ngo bakunda lift oya nibaza ko ari kimwavuze yuko hakura kuza kuzana ifo kwa runga marshi nibaza yuko nk'ubu mucyo tuvuga ati turagiye develop ibisagare nyuma ya Karera kubera ari kure imoto mukacha tuzibwa ati izi moto nezijya ngaha abantu seront obligés d'utiliser amabus. Nibaza ko icyo kintu twoca tukiraba tukente connecta ama quartier. Obuha yagiyeho bimeze gute natwe turi mu kibazo cyo kwevaliwa après 2020 kombi bayeho ningene yakoze eske yarabaye efficace cyane yabaye efficace mugabo d'emblée ibyumviro biko biraza dans le sens yuko Obuha yoreka ko intervenir au niveau yo hasi iyo kipi ibintu binini hanyuma au niveau yo hasi buryo zote ko turarungika bagiri ama appel d'offre au niveau local kugira duha akazi no secteur privé ko nkukumva nk'akabarabara gahuza imigende itegeza kuza Obuha na Obuha iraba déborder nisho kuba muri conception ibe muri construction isuye kandi yi contrôler nibibaho nibishobora gukunda. Donc iyo l'idée yo ko dusubira kuraba ingene yatunganijwe turabe yuko niba ikibazo cya decentralisation kizotufasha cyane muri bitu ko turakora.